jewe nitwa David Ntamakuriro abanyobora societe yitwa BMBC ikora mu byo kubaka imaze imyaka 12 kabikora hanyuma notre societe ikaba hanini iha service kuva muri 2012 abarundi bari muri diaspora n'abari ngaha bien sûr mugabo urumva igice kinini nka 90% n'abari muri diaspora abo tumaze kubakira amazu mu gihugu cyose no ngaha Bujumbura harimo umunsi muhejeje guha impamyabushobozi abanovuga abubatsi mbega mwe muri societe yubaka mukaca muvuga yuko mutanze n'impamyabushobozi ivyo bintu bihuriye hehe urumva ari umuntu yambwiye ati mu Buyapani baratanga ivyo bita ama diplôme donc baita do carrière do quoi professionnel bashaka kugira guha doctorat professionnel utigeca muri kaminuza natwe rero umuntu ashaka araza ngaha amaze nk'amashure nk'ayisumbuye akamara imyaka 3 kubera muri BMBC akazi kararamba urumva tumaze duza turiko turakora turi societe ntiturahagarara kandi ku mwaka turongera ibikorwa rero kubera umukozi amaze kumara muri societe imyaka 5 adashomera ntumbya ngo gumangura umuyede sijo hariho rero twege turagira ku migoroba ivyigwa twatanga ivyigwa ku bakozi aba chef de chantier bakigisha ku matableau canke aba engineer abakozi babo rero nyuma y'imyaka nk'ibiri umukozi ariko ariga kubaka yigwa arubaka kandi yongera arosa n'amareso n'amateori aba yageze kwiga tuvuga tuti none muri kaminuza ho umuntu n'amara imyaka 2 canke 3 tumuhe diplome rero donc tubarekura bacibwenge cyane kandi si ibintu baba barize gusa ni ibintu baba bakora ku munsi ku munsi urumva rero birabereye ko BMBC itanga ama diplome ku bakozi bayo kubera yuko kwanda n'igihugu kirabitwemerera kiravuga ko ama societe muri code du travail ari obligé gutanga des formations tugere turakira abanyeshuri abaye kuri za kaminuza y'u Burundi nizi zose mona ngahazigisha kubaka cyane cyane disha ama comptabilité ko societe nini bakaza kwigira muri BMBC no kuvuga turafise ibintu dutanga n'abavuye muri kaminuza bakeneye nako turashaka kwigira kaminuza rero abakozi dukeneye uje ngaho udashoboye tukana nabangutse tuje dukwigishiriza ukaba umwe dushaka kuko n'abavuye hari baza kwigira ngaho rakoze twayeruka ngaha muri chantier mutanguye uyu munsi dusanze amazu duza mbega ikintu gikorwa kingana gute gihaye akaza bangana gute hanyuma amazu two kwitega yangana gute okay urumva nk'umwe muje tuze nk'abakoze amajana kuri no chantier tuko twubaka burari jana donc famille jana donc amazama amwe yigenga umuntu ha mu rupango rwiwe n'amazu abantu usanga abana muri block imwe ari imiryango 3 mugabo hari comfortable fisa hagarika imiduga n'ibindi bigenda bimeze gutyo ibindi biranga projet yagahaye narabivuze mu myaka iheze mugabo ni nkuko hazo hari ibintu by'ama sécurité donc amabarazo bari ari sécurisé amazu arafise donc système ya peri tuma abasekirite bashaka kuvuga n'abari mu nzu hanyuma hazoba harimo kandi ibintu bijanye n'ama gym ama salle de cinéma ama salle de fête ngahanyene ari sonorisé hazoba harimo kandi donc isoko hazoba harimo piscine publique hazoba harimo nibindi bintu nkakeno kwita kabare abantu bahuriramo byiyongera kuri bwa buraro ya mijanga ijana izobihaba hanyuma twatege ukuntu bazobaho baho neza nako sekirite kwiye muri katiye nziza ngira mugiheje mwabonye ko nabanye bacu bose si mu gisanze twaraye turose amatara ngaha no kuvuga ubuye birakunda ko n'abantu batangura kwinjira abatuko toreza amazu n'umugambi mwiza hanyuma urumva waje tukiri muri chantier nanye rashimye muje bigeze ngaha umezi 6 canke 7 canke 8 guheza amazi jana si ibintu vyoroshe kuko ntahandi bwari bwagwe mu gihugu nibishasha je nize kubaka nabanyigishije baharaza kubiraba kambwira bati n'ababirigi ntigeze kubona ko hari ibintu ngaha mu gihugu bacu bingana gutya kandi urumva aha mu gahahe ni kibanza kimwe mu bibanza byinshi Bujumbura tuko turakoramo imigambi nkiyi muri miriwa naho nyene amazageza hanyene twatangaho umwaka uheze kuvuga ko projet maze nk'umwaka hanyuma mwitenga aho projet isuma ngaha incuri indwi muri miriwa tafise projet shasha kuri aeroport tuko turabwira abantu baze kuguramo nuza kunyumviza yifuza kuba jise kuri aeroport acamvugisha rero urumva tuko tatera mu gitembe gihugu hanyuma yambono y'igihugu yo muri 2040 na 60 bona twayitanguye twayibonye kera ko ikenewe tuko turubaka cyane abantu baronka uburaro kandi uburaro bwiza kuko abantu barabaza nk'aba diaspora akaraba hanagiye kuba kuntu ameza kuba ntaryoshe mugabo tuko turubaka ibintu mugahahe no ngahe Bujumbura za miroir za atenga ntuzotubwire ngo iburango babaheza harusha oya kuko nubundi abantu bashikira bano mazu batubwira bati nibura muyo nabamwe ntiyarucize kuko turagira ivyo bita ama decoration mu mazindani atuma inzu tuyiguhiheze n'irido irimwo kuburyo abantu basanga bariko babahantu heza rakoze tuko tubaka amazu menshi uriko baka urare igihumbi nka BMBC twasanze buryo abantu bibaza ngo hari amateriye
mugabo ukeneye imiryango 1,000 canke 100 ntuyironka ngaha i Bujumbura ni ya makombanda dahera je narize kubaza impande y'ivyo byo kubaka nize naciye mvuga niko reka ngira amateriye akora imiryango ibitanda amasaro ministre ubu uye inzu umukiriya wa BMBC tuyimuha iri equipe kandi izo equipe macho kumwe n'inzu turashobora kwimuha akedi nukuvuga turashobora kubakira inzu akedi uzodera myaka 15 twagusha nkuri byango muzodera myaka 15 cyangwa kabiri akashi nimba bawe riteguye rero izi atelier twazigize kubera iki ubu turekorera amarangi donc izini ikora amarangi turikorera ayo masaro ministre imiryango ibitanda imiryango y'ivyuma imiryango za aluminium byose twagize amateriye abikora kuburyo tubona ko gahaye igabanutse nko mwaka uzatugomba kwigwiza inshuro nka 2 sinavuze by'ibikoni bya kijambere amakwizine moderne bijya by'iburane byo turavyikorera amazu yacu mashasha yose birimo kandi twikoreye ubwa mbere twabigize kubereke kera abakiriya bacu baradutuma kubakira amazu tugacererwa kubera basanga abo twatumye ngo babamenuze canke abasudere ntitubakontorora ugasanga dusheje nk'umwaka twaraje kubaka mugabo inzu twayugaye kubera uko atunye umuryango atawuduhaye ariko izi atelier datuma rero ibintu bihera ku manya wavyo kandi igihe abo twubakiye amazu ivyo twabakoreye bigize ingorane urumva ko abafundi babirepara ni bamwe baba barabikoze donc ni service continue ni chaîne ntibikunda ko tvuga ko tubaka amazu cyane tudashobora ama maintenance yacu dushobora ama maintenance tudafite abafundi baba permanent ico ntavuze abantu bakora ama materiel yose kandi udusika dufitemo n'abanyamahanga kwera demande ari nini badufasha mu bya karite abantu bakora muri materiel bose n'aba permanent bafite ama contrat turabavuza tukabahira INSS n'ibindi kugira ngo umuntu ntashaka gukora mu bintu nk'ibi adatekanye yumva umenga ejo ntashobora kwivuza nagira iki murakoze yego abantu bakora ibikorwa bikomeye nk'ibi basaba uburyo bwinshi mwebwe muraburonka vyoroshe mu mabanki yo mu Burundi okay urumva tumaze imyaka myinshi tuko turakora 12 hanyuma nk'aba diaspora benshi baduhakaza imyaka yaheze twaragize ikono kitari tu epargne kandi nkaka ko igimbere yuko amabanki nka BGF bya dukorana ubone dukane mu federation migambi ariko ni we never know hage tuzoja mu bihugu sivyo igihe rero tuko turakora ino migambi nukuvuga yuko twagiye turagira experience nk'aya materina yiwacu zabize hegitare mu mvanga hanizi ahenyuma yanje na henyuma kumetero nk'eye mwitenga hamwe na niyo muri miroir hose aho dukorera amatongo na ya BMBC igaba mugabo tuyaronka gute none turafise ibindi bikorwa dukora byo kubakira amazu menshi abarundi babanga hano mu mahanga bari hirya no mu gihugu byaraduhaye inyungu rero hanyuma hari ikintu twagize mu myaka heze turasaba diaspora badufashe baduterera amafaranga hari bagashira mu dutahe rero hanyuma rero BGF la banque dukorana ubu imaze kubona ni banki yo gushimira kubera yuko igihe twakorera imigambi tumaze kuronka amatere twaraciye mu yandi mabanki amamwe ntiyavyumva BGF ireme ati tubona ko BMBC serie baravya amadokima yacu bijya ko turi serie afise inguvu tudukorana no migambi rero duca dushira hamwe bakazana igice cy'uburyo nage tukazana igice cy'uburyo tukazana amatere dukora no migambi rero urumva rero ibanki abakiriya bacu na BMBC dusanzwe dukura tafise ama societe akora transport nawe atwinjiriza turafise amateriye tage dukora ibintu by'abantu b'inyuma ya BMBC akatwinjiriza biroshe ko tukora bino bintu rero naho ntivyoroshe kuko ni miliyari myinshi aha ni 20 miliyari hamgahahe mitenga ni miliyari hafi nk'ijana muri miroir azobarengaye oye migambi yose yaratanguye mugabo kubera kugufatanya hagati y'abakiriya na BMBC na experience yacu ituma dukora ibintu kwabiharuye turabishikaka kuvuga kuri babanyeshuri nibihe mufatira ho kugira ngo muvuge muti uyu two muformata ukamuha n'impamya bushobozi araza akamuyede donc agahereza baki barakora bagashaba abari bajya bari babangutse cyavuga ati we ntuzoga umuhereza nawe bazaga guhereza cugura inivo ko ahatubigisha tubahemba cugura inivo numwiko canke inyundo canke umusumenu tangura kuzura bikora kubera tubikora ngaha wewe ukora n'ababikora kaza hajye ukora birabimenya bakaza baraguha buhoro buhoro intuze yikoresha sivyo uza gusanga rero haciye igikinaka wa mufundi mukora ntangiye kumusubirira nico gituma nababwiye nti abafundi tuko turasohora ngaha muri BMBC nta wundi mufundi warutse mu Burundi kubera bariko bigira kuri tere kandi bariko bakora ama projet ya vrai kandi manini hanyuma ikindi urumva amazu ntibakaco kimwe aya mazu umukiriya wese atubwira ibashaka nukuvuga kubera bigira ku mazu atandukanye tumukura ngaka nk'inzenga tumujana urumva experience nyene ni umuntu ari éprouvé si umuntu bwa nashize ku nzu ngo arayimaze ngo ni mufundi no
yaravuye kuri yaraja kuri yarayiretaje kuyisanzwe yarubatse imishinge donc bimwe byo kuvuga ngo je ngo sindaronka kuko ashaka kumara kaminuza ukayisoka utagiye kunzu kubera ngo ihere utarajisha ivyuma natwe umuntu nga aba yaru ntamenya nahatondera urumva ariko byurushe ko tuvuga ko abafundi bacu babereye ama diplome uno munsi mwahaye impamya bushobozi bantu bangahe mukuru afise imyaka ingahe muto afise imyaka ingahe bahaye abantu 26 harimo ukuze umudamu yitwa mediatrice ndabazi ko dukoranye imyaka myinshi ubusi nkibamenya mugabo aho tumanye imyaka 5 bose nabandi abazi twari dufise abakozi jana bonyene udufise abakozi bimve barenga igihumbi sinshaka kumenya mugabo witwa mediatrice afite imyaka 58 twari imyaka nkingahe yagomba ntavyo noshobora ngo ndakuze uzobishobora azinga ivyuma mpinga mvuze kuzinga ivyuma za ferrage hanyuma uwundi afite imyaka 18 mwamubonye hajya donc iyo interval urumva ko yerekana kanza ko turi kwikivi n'abantu bakuze bumva umenga barihebuye twenga hariho ikibanza ubangutse umuronka ahantu menera abakenyezi ni bangahe abagabo ni bangahe abakenyezi 7 abagabo 19 abo bose afise ubushobozi nyabaki okay hariho nk'abo twasoye nk'umwe yari musudere donc yakoze bakoreje mu byo gukora ino miryango avuga atarabimenya nasohoke hanyuma nabo nyene baraza gwe tukamura ati wewe nugiye gukora ivyuma bibaye na domare twadukeneye ngaha hanyuma harimwo kandi abize byo gukora amazi urumva gukora uburaro nk'amajana 2 Bujumbura turiko turakora ubu utagumye wigishije nabwiye ko abafundi mwe mu menga mwe kwera mutabikora mwe menga barahari mugabo kene abo bakamazu hena nta buronka ari dekore rero urumva tuzatabigisha rero harimo n'abaplombier n'abafundi rero benshi bazinga ivyuma hamwe nabo baka amazu abasharpentier bari muri bajya mwabonye mwavuze ko no mugambi birumvikana iyo umugambi utanguwe abufise ihangiro kiringo runaka none twayibonye ihangiro ryanyu no kugwiza uburaro mupfuza uburaro bungana gute ku kiringo kingana gute urumva aha ni sarojema muri 1 hectare dufise 15 hectare ngahe Bujumbura harimo zitatu zimaze kubaze gutekarwa nkuko urumva ni muri bashaka kubona ko rero dege aterume mu myaka 6-10 tuzatugeze ku buraro nk'igihumbi hamwe kandi urumva ni imigambi tuko turakora uko dutangura muri 2021 je sinanze ko tuzatugeze kuri iyi migambi ubu sivyo hari gihe muri 2025 ni mwaza mudusanga ahubwo tugeze ku migambi y'uburaro 300 rero nibaza ko imbono y'igihugu 2060 murabona ko turayibona kandi si ibintu biiye hanyuma no ikintu gikomeye BMBC maze imyaka 12 ibwira aba diaspora kuza kwemvesa mu Burundi mu mazimisi murabona ku mbuga batwifotoreza ko baryohewe n'amazu twabashikirije murashaka kwiyumvira rero intererano mu bijanye n'amafaranga amwe bitagaciro tumaze kugira mu gutuma aba diaspora baza kuvunja amahera mu Burundi hanyuma agakora na BMBC donc mashaka kwiyumvira ibi bintu biri nk'amahera nganiki ni kuvuga turamaze gutuma abarundi benshi bwa mbere babona ko mu Burundi bishoboka kubera dukorera abarundi bari barihebuye bavuga ati mu mahanga bari hari nabo tumaze nk'abatwashe no 2013 nanye nimbane inzu ya mbere kwabatse 2012 ngaho impande y'ishante tuko turakora turamaze gutuma abarundi benshi mu diaspora babona ko bikunda kwembesa mu Burundi kwanya na societe professionnelle imeze nka dia societe zibakora ibikorwa ibura iyo baba canke muri Amerika canke muri Australia kuko abakiriya bacu benshi ni Amerika Canada Australia ibura bugaca bukurikira abandi muri Afrika canke za Dubai